Umva bisekeye kuko bisekeye abantu bose turihangana hanyuma ukaca umenya ukuntu witwara mu bantu ukamenya ukuntu witwara gute muri bo canke ukagenda gute nyene urumva ako kantu niko nshaka kumenya. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana abakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana data wa twese iganze ibikorwa by'amaboko yanyu. Kuri mikoro ya mbere murabibona ni jewe nyene Genevieve niyo kwizera. Nkaba nsanzwe ndabashikiriza sha kiganiro umupfakazi canke umupfakare avamwo intwari ikomeye. Nkuko mubibona uno musi ndi kumwe na Mabuja Bunene ariko yashikiwe n'agakanyene gatoyi birashika nyene ariko nta kundi turamwihanganishije. Reka rero tumuhe kaze muri Tarcisse Hope Ministry TV atwibwira akazina kiwe hanyuma tubandanye n'ikiganiro cadukoranije uno musi. Amahoro mama. amahoro neza Murakomeye. yego Je ndabona vre mu bubunene ni sawa. turashima Mwamufungura iki nanje nze ndabifungureko. uraza biragoye bizosanga dufungura ntituzofungura. Oya, je mpana nibaza ko kenshi urana ko jewe kubyibuha byananiye yuko hoba hariho iyindi system abantu bavyibushe bakoresha gufungura kugira nanje nzoyikoresha. Oya ntayihari kuri. Oya. Ni bya bindi nyene twese Ibyo twiboneye nibyo twirira. Yego. Nibyo cagura. Urakoze cyane. Uno musi turi mu kiganiro cyitwa umupfakazi canke umupfakare avamwo intwari ikomeye. Nacyaka ndakwibarize. Inyungu ndabona yuko hari yanye twabonye kufise utwana duto kuturera uri wenyene birakoroheye. Takiragiza igendo nka canke nkabura tukaca twihangana. Iyo abana bariko bararira ikintu wewe wiyumvira muri wewe wiyumvira iki? Urabayengayenga kugira ngo urabe ko bohora. Hanyuma yo kubayengayenga babwira gute? Mva kujya nyene k'umuvyeyi uraraba ukuntu uje bahendahenda nyene kugira ngo urabe ko bohora bareke kuguma bari. Urakoze cyane. Nshaka kumenya inyuma yo gupfakara canke inyuma yo gushikirwa niyo nkuru y'incamugongo ikibazo c'incamugongo wavyakiriye gute canke wavyitwayemwo gute mu bana? Umva bisekeye kuko bisekeye abantu bose turihangana hanyuma ukaca umenya ukuntu witwara mu bantu. Ukamenya ukuntu witwara gute muri bo canke ukagenda gute nyene urumva ako kantu niko nshaka kumenya. Ya cogenda nyene ku murongo ukaja mu bana b'Imana bana kujana n'ibigenda byose. Je ndabona ko ukiri muto kandi vraiment ukubise ka makeup cyangwa udufreshere hariya anye niho bura babandi hariya hirya bagenda bararavye indimi niko no bivuga. Iyo bishitse bakaza wuvyitwaramwo gute? Ya umuntu aje ukamwitaba. Yego. Hama ukicara mu kayaga ukumviriza ibiyago vyiwe. Urumva ugiye mu murongo utariwo. Urumva wewe mu bisanzwe baraza ukabashwimura tegerayo. Jewe ibyo bashaho ngeze nyine si ibyo kujamo muri ibyo. Yego. Ya. Uvuga ati ubu warabihevye byose. Basha. No kwiyicarira mu Mana gusa karore ivy'Imana igume ikora gusa. Yego. Ubu rero uvuga ati naho hoza ufise indege canke kagira iki je sinzogenda kubaka. None nka jewe mu bana batandatu mfise nabankiza kurumbaka ngo ngirene. Ya hageze aho ndera abana mukuru n'ujya mukobwa wawe yambaye akantu je gatuku. None umva no bankiza kurondera kuvyara abandi. Ndabizi. Ya.
none ko kenshi usanga bavuga ati je vraiment n'ukuri abana bariko barangora kurera ndi jenyene canke nkagira iki, iyo ubonye bishitse bigapararangana canke bikanka ntuhora wiyumvira ati basi ti je mana wompa uwumfasha basi bano bana woba ukoze canke ibiki? ubu biragoye kuko abagabo bose boni ninjyajya gusa none gutyo wavubesha ngo uramuronse ndumva araguhena muri ako kanya mu wundi mwanya nawe ugasanga siza gutaye cyangwa gusize mu ngorane aca yigira umva uca winjira mu zindi ngorane zigira kabiri. Urumva wewe mu bisanzwe abagabo mwese iyo murabyumva ibyo ariko aravuga ngo mwese muri njyajya, nibyo kweri muze kubyandika muri commentaire muratubwira, ariko je sinibaza, ariko nubwo byo babimeze uko byari nka je umengo nyene nocishamwo bikuma byumye mafu aya so none wumva ari byo batwigisha ijambo ry'Imana ntibatwigisha ngo ugize ikibazo ngo uce ugume kwegana n'ibyo ubonye byose ahubwo usha wicara imbere y'Imana nyene ukarambya nyene, apana kugumura aba hirya no hino, apana gusutama urarambya ukarambya nyene karorera ivyo muri Yesu gusa. Urakoze cyane, ndumva ko umumama w'intwari mu bana ejo canke hirya y'ejo ntihazogera igihe kweri uvuga ati je kweri narahombye, iyo mfuma basi nsubira nkageza rimwe nkaraba uko bigenda. Aho jewe ngeze ndumva ko mengo ntacokunda kweri none ndiko ndakuraba je mbona umengo nta myaka myinshi ufise, ubunene gusa ndabukwemereye, ariko je mbona umengo nta myaka myinshi nyene ufise uvuga ati je sinoja kubaka. Oya imyaka ndi nayo none mfise nka 40 irenga, wumva ntakuze je ndafise umuntu yagiye kubaka afise 50. Wewe waraciye akarongo. Yego nukuri. Urakoze cyane gose, ikiganiro turimwe muracumva ko ari ikiganiro cyiza kiryoshe kiremesha canke kikigisha abapfakazi canke abapfakare. Mushishikare kudukurikirana muzokumva n'ibindi byinshi kurusha bino mwama mwumva kuri no TV yacu, kubera ko kino kiganiro twagisizeho kugira ngo gishobore kugira gute, gishobore kuremesha abapfakazi canke abapfakare bashobore kugira ibyizigiro. Je hari ndase akabazo kamwe atoshobora kunjana ntagize gute ntakamubajije, none nikihe kintu uyu munsi uri kurakora uvuga ati jewe ngomba nkore kino kintu canke fatiye kuri kino kintu nico kizomfasha kurera abana banje, canke nimba ari ugucingero, nimba ari kugira gute iki kintu akarorero keza uri kubera abana uvuga ati je nzokubakira kuri iki kugira ngo urazi yuko twese ino si tuzoyiva ko ninagera mu busaza abana banje bazobame bigira ko kuri kino kintu. Urabigisha gukora, ukabigisha kurondera, ukabigisha ivy'Imana, bakabikurira mu Mana kugira ngo bagume batamba muri ibyo by'isi. Urakoze cyane, abavyeyi ndibaza muri ko murabyumva, ariko arababwira gutya ngo abana no kubigisha gukora cyane niho badashobora kuja mu ngeso mbi canke baje muri bijya na biriya. Rero ndabona umwanya wahariwe kino kiganiro uri kurarangira, cyari cya kiganiro nyene umupfakazi avamwe intwari ikomeye canke umupfakara avamwe intwari ikomeye. Murantunge, mwakoze cyane kudukurikirana abakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV, ntimwibagire kugira j'aime, partage na commentaire zanyu tuba tuzikeneye. Naho ubutaha, bye bye.